Sangwa amahoro nshuti mukunzi wacu wowe bandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Nunyemerere rero nkuhe kaze ndagwaye mwiriwe neza cange mwaramutse neza bivanye naho udukurikira uherereye kuri uwo munsi wa kane w'igenekerezo rya 24 z'ukwezi k'umunani h'umwaka w'ibihumbi 2023. Ico utegerezwa gusa nta kindi ni ugufyonda sabone cange subscribe. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ariko ntunyemerere nkuhe mwiriwe neza ndetse naho udukurikira hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bibi bibanyi nk'igihugu c'u Buganda, igihugu ca Tanzania, igihugu ca Kenya, igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Mwese ndabakingurukiye cane ngaha kuri ino mboneshakure. Sinibagira namwe mudukurikira muri hakurya y'imbibe z'ivyo bihugu bibanyi mu yandi makungu nko mu bindi bihugu bigize umugabane wa Afurika, mu bigize umugabane wa Buraya, mu bigize umugabane wa Amerika, umugabane wa Aziya ndetse yewe no muri Australia. Mwese ndabakengurukiye cane ngaha kuri ino mboneshakure mukunda muri benshi ibashikiriza amakuru ariko aravugwa mu bisata bitandukanye, hoba mu gisata c'indero, mu gisata c'ubutunzi, mu gisata c'agateka kazina muntu, mu gisata ca politike, mu gisata c'amagara y'abantu, mu gisata c'inkino, mu gisata c'indero, mu gisata c'uburimyi n'ubworozi kumwe n'ibindi bisata bitandukanye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Umuyobozi w'ibohero rikuru rya Murembwe na babiri mu bo bakorana baciriwe gupfungwa imyaka 7 n'amezi 6. Colonel de Police Patrice Nkurikiye, umuyobozi w'ibohero rikuru rya Murembwe mu Rumonge mu bumanuko bushira uburengero bw'u Burundi, n'abakozi babiri bakorana mu gisata c'amategeko muri iryo bohero rikuru aribo Florence Nimbona ndetse na Pelagie Nindamutsa, bose baraye baciriwe igihano co gupfungwa imyaka 7 n'amezi 6. Bategerezwa kandi kuriha ihadabu ry'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi umwe wese. Ni inkuru itari nziza iriko iravurwa irya nino mu gihugu c'u Burundi. Ntarayikugeza ko ku buryo buramvuye ariko womenya ko Intega hari umunyamabanga ntayigayezwa wa komine apfunzwe. Leonidas Birizanye, umunyamabanga ntayigayezwa wa musitanteri wa komine Ntega mu ntara ya Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, yarahagaritswe ku munsi wa gatanu w'uwa 18 Myandagaro kurugiwe. Kubw'isoko mu ntwaro hakurikiranwa ku caha co gukwiragiza ku mbuga hwaniro ubutumwa bwakuwe mu vy'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashikirije. Mw'ijambo ryiwe umukuru w'igihugu c'u Burundi avuga ko Uburundi budashobora gutera imbere mu gihe imbundege zigifise ibibanza vyari kujamwo abakenyezi n'abagabo bitanga. Ni ugutahura ukutariko amajambo y'umukuru w'igihugu koba ariyo ntandaro y'ipfungwa ryiwe nk'uko bivugwa na bamwe mu banyagihugu baba muri iyo komine. Yarungitse ubutumwa bwo mwijwi mu mirwi myinshi ya WhatsApp. Mu nyuma yaciye arungika isanamu y'umukuru w'igihugu iriko akamenyetso. Niho benshi batangura kwibaza ko uwo munyamabanga yashatse kuvuga ko umukuru w'igihugu nawe nyene ari imbundenge, mu gihe abandi nabo babona ko yagombye kwerekana uwutanze ubutumwa. Uko akaba ariko umwe mu banyagihugu bo ku mugwa mukuru wa komine Ntega avuga. Kubw'isoko mu ntwaro, Leonidas yitavye itelefone y'umushikirizamanza wa Repubulika. Kubw'ivyo bavuganye yategerezwa kurenguka muri parake ya Kirundo. Imodokari ya musitanteri niyo yaje kumutora mu rugo iwe. Ku bwa rimwe mu masoko, uwari mu bajejwe intwaro yabajijwe n'icariho c'umushikirizamanza wa Repubulika imbere y'uko arungikwa mu gasho. Nayo mbandanije na ya nkuru nari ntanguye nkugeza ko mu ntango zano makuru, nuko mu ntara ya Bururi umuyobozi w'ibohero rikuru rya Murembwe na babiri mu bo bakorana baciriwe gupfungwa imyaka 7 n'amezi 6. Colonel de Police Patrice Nkurikiye, umuyobozi w'ibohero rikuru rya Murembwe mu Rumonge mu bumanuko bushira uburengero bw'u Burundi, n'abakozi babiri bakora mu gisata c'amategeko muri iryo bohero rikuru haribo Florence Nimbona ndetse na Pelagie Nindamutsa, bose baraye baciriwe igihano co gupfungwa imyaka 7 n'amezi 6. Bategerezwa kandi kuriha ihadabu ry'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi umwe wese. Ingingo yasomwe na sentare y'iyungururizo ya Bururi mu bumanuko kuri uwu wa kabiri. Bagiriwe n'icaha co kugira uruhara mw'ihungabanywa ry'umutekano w'igihugu. Mu rubanza rw'ikibiriraho rwabaye mu ndwi iheze, parake ikukira sentare y'iyungururizo ya Bururi yari yasabiye ico gihano nyene catangajwe na sentare y'iyungururizo.
Abaciriwe urubanza bari bahakanye ivyo bagirizwa. Ryari irekurwa ry'abanyororo 8 bakurikiranwa ku bwicanyi bakoze hakoreshejwe imipanga. Ubwo bwicanyi bwabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi no mu micungararo mu kwezi kwa gatanu guheze. Umunsi umwe imbere y'ihagarikwa ryabo ry'agateganyo, indwi muri abo banyororo barasubiriye guhagarikwa. Abacamanza batatu bo muri sentare nkuru y'igihugu ya Bururi barahagaritswe mu ntango y'indwi irangiye. Antoine Ngendakumana, Leonard Nizigiyimana na Irene Mukeshimana bakaba bapfungiwe bo mw'ibohero rikuru rya Bururi, bakurikiranwa ku caha co kurekura vy'agateganyo abo bapfungwa bavugwa muri iyo dosiye yo kugandagura abantu hakoreshejwe ibipanga i Bururi, ku bw'icariho c'umushikirizamanza wa Repubulika. Yo mu yandi ariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko muri Ituri, ni ukuvuga ko hari muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, igitero gishasha kandi gikaze cakozwe n'abagwanyi ba Codeco. Kuri uwa mbere mu gitondo, abagwanyi bikekwa ko ari abo mu murwi witwaje ibirwanisho witwa Codeco barakoze igitero i Musekere. Ni muri sheferi ya Bahema Noru muri teritwari ya Jugu mu ntara ya Ituri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Ibitigiri bitangwa n'amashirahamwe yigenga ni abantu batatu harimwo umwana umwe bishwe. Ico gitero cakozwe ku kibanza co kuroberamwo ca Musekere ku bw'amasoko yo muri ako karere. Abagwanyi bahashitse kare mu gitondo co kuri uwa mbere, baciye bica abantu batatu. Twarabamenye ni abagwanyi ba Codeco, bitomorwa n'ababibonye. Amashirahamwe yigenga akorera muri ako karere arababazwa n'uko uwo murwi ubandanya ibitero vyawo mu gihe wari wateye umukono ku masezerano yo guhagarika intambara y'i Nairobi mu gihugu ca Kenya. Turatinya kandi ko bishobora kugira ingaruka mbi ku kuntu amatora azogenda. Uko akaba ariko vyashikirijwe na Charite Banza wo mu mashirahamwe yigenga. Asaba abategetsi ba gisirikare na leta gushiraho uburyo bwo guhagarika izo ndyane banakingira abasivile. Igisirikare ubwaco kiriyamiriza ico gitero cita agasomborotso. Umuvugizi waco muri Ituri yemeza ko ivyo bikorwa bitazijana bidahanywe. Ico gitero kibaye inyuma y'iminsi mike habaye ibiganiro vyatumweko n'umukuru w'igihugu ca Kongo kugira ngo higwe ingingo yofatwa ku bijanye n'ibihe bidasanzwe muri ako karere. Nayo kandi womenya ko aha ariho imyiteguro ya rusansuma ry'abarundi igeze. Itariki ya 16 Myandagaro 2023 haratanguye rusansuma y'uburaro, uburimyi n'ubworozi mu gice cayo c'igerageza mu ntara zitatu arizo Bujumbura Meri, Kirundo ndetse na Rumonge. Mu Bujumbura Meri, iryo geragezwa rya rusansuma ririko ribera mu makaritiye ya Gikungururare muri komine Ntahangwa, Rohero na Kiririvugizo muri komine Mukaza. Mu Kirundo iriko ibera ku mutumba Gatare muri komine Busoni. Mu Rumonge ibera ku mutumba Buyenzi komine Muhuta no ku mutumba Murambi komine Rumonge. Umushikiranganji mu vyajejwe harimwo intwaro yo hagati Martin Niteretse, igenekerezo ry'19 Myandagaro 2023 ahejeje kwisansumisha aho aba mu Gikungu, yavuze ko ico gikorwa kizofasha mu kugerageza ibikoresho n'ubuhinga bizokoreshwa muri rusansuma nyezina yimirije. Mwomenya ko rusansuma yaheruka mu Burundi hari yabaye mu mwaka w'2008, hakaba hari haheze imyaka 15 hatayindi rusansuma ikozwe. Nayo kandi ese vy'ukuri nta mugabo ateramira inkono atahawe jondama? Bagabo biramaze kubashikira mugashaka gukora igikorwa co muhira ariko umutima ukabanyira, mwibutse ko abagenzi canke ikibano bobaharira ivomo bumvise ko mwagikoze. Nivyo bihora bishikira bano bashingantahe babiri twaganiriye. Umwe ni umushingantahe yitwa PM avuka mu ntara ya Gitega komine Bugendana ariko yisumamwo mu gisagara ca Bujumbura. Atuyagira ati ndi Bujumbura nkora akazi ko guteka ariko iyo ntashe muhira singeza gufasha umupfasoni ivyo guteka kuko abandi bagabo bontera ivyatsi. Imbere ngo hari icivugo abagabo bo mu kibani wabo bagenderako cahindutse nk'umuco kivuga ngo nta mugabo ateramira inkono atahawe jondama. PM ararahira akarengwa ko atoteka muhira kuko atinya ko abandi bagabo bohava bamubaza igituma batajana gusoma agacupa. Uwundi ni umushingantahe yitwa AN, we avuka mu ntara ya Bujumbura komine Mukike.
nawe nyene yisumamwo mu gisagara i Bujumbura, atwiganira ko aho aba bizwi neza ko umugabo aja kuvoma canke gusenya baca bamucira umukenke mu bandi bagabo. Yongera ati iyo ntashe ndakora ibikorwa vyo mu ndimo ngasaturira inkwi umukenyezi wanje kuko bisaba inguvu, ariko inkwi arimenya uko azitahana kuko twebwe kirazira ko umugabo ashira inkwi ku mutwe, gusa ndaraba ko igitungwa caronse ubwatsi n'ibindi. Ariko rero AN avuga ngo hari umurongo ntarengwa mu gukora ibikorwa vyo mu rugo, yemeza ko hari ibikorwa adakozako intoke mu rugo kugira ngo abagabo bo mu kibano ntibamucire umukenke.